Ndakuramukije ndizera ko umeze neza, ndizera neza ko ukomeye, ndizera neza yuko ivyo uriko urakora biriko biragenda neza. Muri kino kiganiro kandi nagomba tugire ico tuvuze, nagomba tuvugane ku kintu gikomeye cane kuko muri uno mwaka w'ibihumbi 2025 ni vyiza yuko twowinjiramwo twawuteguye, ni vyiza yuko twowinjiramwo twawiteguriye. Turavye abantu benshi mukaraba igituma abo bantu badashobora gushika kw'iterambere, kandi vy'ukuri ugasanga barifuza gushika kw'iterambere, kandi vy'ukuri ugasanga barabifisemwo umwete cane, ugasanga bariko barakora ibishoboka vyose kugira ngo bashobore gushika kw'iterambere. Ariko nagize icigwa gatoyi, ndabona vy'ukuri yuko abantu benshi usanga bariko baravura ibimenyetso, ariko bakibagira icatumye ivyo bimenyetso. Nivyo tugiye kuganira muri kino kiganiro, nkaba ndaguhaye ikaze cane, ndizera neza yuko umeze neza, ukaba uri mushasha ndaguhaye ikaze hano ku ziko, ucukwega agatebe wicare wumvirize bino vyiyumviro bigiye kuvugirwa hano. Urindire, abantu benshi barakunda kumviriza agace gatoyi gusa, ugasanga barahomvye vya bindi bishobora kubafasha. Navuze yuko muri kino kiganiro tuza kuvura igituma, turaza kwiyataka ku mizi, ikintu cabitumye, apana kuguma tuvura gusa ibimenyetso, ariko turaza kuvuga vy'ukuri n'icabitumye, twongere dutange nk'umuti ku gituma udashobora gutera imbere, kugira ngo vy'ukuri ushobore kumva ukuntu nawe ushobora kuduga, ukuntu umwaka w'ibihumbi 2025 woba umwaka vy'ukuri w'amata n'ubuki. Nkuko mubibona ndi hanze y'inzu, harakanye, naho mubona nambaye ishati ariko indani nambaye umupira, urumva sinshobora gukanya cane. Hanyuma kandi ni nakigoro, murabizi yuko muri uno murimo ndawumazemo imisi myinshi cane, namanza nkatanga impanuro, namanza nkababwira ku bintu vyoshobora kudufasha kugira ngo dushobore gushika kw'iterambere. Rero kuri uno musi nagomba tuvugane kuntu twoshobora kuvura igituma, kuko abantu benshi usanga bariko baravura ibimenyetso ariko bakibagira icatumye ivyo bimenyetso bishika. Reka dufate nk'umuntu avyibushe. Uno musi vy'ukuri urabonye yuko ufise ibiro vyinshi, uno musi urabonye yuko uvyibushe, ufise umuvuduko w'ibiro vyinshi, wavyibushe, abantu bose bakubwira yuko wavyibushe. Ndabizi yuko harimwo abantu benshi usanga banezerewe rwose iyo bagenzi babo bariko barababwira yuko bavyibushe, iyo bariko bababwira yuko umubiri wabo wabaye munini, ukumva birakuryoheye. Ariko nagomba ndakubwire yuko irashobora no kuba intango y'ingwara udashobora kubuzi, irashobora kuba ari intango y'ukononekara kw'amagara yawe ukaba utabizi. Rero benshi iyo bagomvye kubigwanya, iyo bagomvye kugwanya ibiro, kenshi na kenshi usanga baca biyumvira kugenda kugira siporo, ngo nkore siporo kugira ngo ibiro vyanje bishobore kugabanuka. Ariko nagomba ndakubwire yuko iyo ubonye uvyibushe, iyo ubonye ibiro vyakubanye vyinshi, hanyuma ugaca ugira siporo, ntuba uriko uragwana n'icatumye uvyibuha, uba uriko uragwana n'ibimenyetso. Ni ukuvuga yuko wewe wabonye yuko umubiri wiyongeye, wabonye yuko wabaye muniniya, hanyuma uriko uragira siporo kugira ngo ushobore gutakaza ngo ibinure. Nagomba ndakubwire ikintu kimwe, burya iyo umuntu avyibushe, kenshi ntibiva yuko ataba agira siporo, canke ntibiva yuko ataba atambuka umwanya muremure. Kenshi biravana cane cane ku ndya aba amaze imisi ariko arafungura, canke aba amaze imyaka myinshi ariko arafungura. Ariko kenshi usanga ico kintu abantu bacirengagiza cane, ugasanga urashaka kugabanuka, urashaka kugabanya ibiro, ariko ugasanga ushaka kuguma ubandanya ufungura kwa kundi nyene. Ntibishoboka, ntushobora kugabanuka kuko misanzwe ibitujamwo, mwumvirize neza, ibitujamwo muri twebwe nivyo biheza bikagaruka bikaboneka inyuma. Kandi naravuze no kuvyiyumviro c'est la même chose. Iyo umuntu afise ivyiyumviro vyiza, ivyiyumviro bitomoye, ivyiyumviro vy'amahoro, burya autour de lui atanga amahoro, autour de lui nta kindi kihagenga, usanga ari amahoro. Iyo umuntu afise ivyiyumviro vy'iterambere muri we, biragaruka mu nyuma, mu vyo aba arimwo, mu vyo aba ariko arakora, usanga afise ivyiyumviro vy'iterambere. Rero kenshi na kenshi
turakunda kugwana n'ibimenyetso tukirengagiza igituma. Ugasanga umuntu ngo je ngo nkoze cyane ngo nzoca mba umiliyonere ngo canke nkoze n'inguvu nyinshi nkoze umwanya muremure, ugasanga umuntu ariko arakora amasaha 28 ngo niho ngo azoba ngo umumiliyonere. Ariko ugasanga ivyiyumviro vy'iterambere canke ivyiyumviro afise ntibiri aligned canke ntibiri aligné n'iyo terambere yifuza gushikako. Cyangwa ugasanga mu buzima bwiwe nta kintu na kimwe yigeze ahashira kugira ngo ashobore gushaka kwiterambere. Nta majambo yibwira yashobora kumuha inguvu iminsi yose kugira ngo ashobore kwama yiyumvira iryo terambere, kugira ngo bigume ku mutwe. Ariko ukifuza kugirane, ukifuza gutera imbere, ugakora ibishoboka byose, ugakora imyaka myinshi, ugakora imyaka 5, ugakora imyaka 10, ariko ugasanga uriko urazungurukira aha nyene. Kubera iki? Kubera ivyo wiyumvira n'ivyo uriko urakora ntibijanye n'ahandi ushaka gushika, usanga bitandukanye cyane. Rero uno munsi nagomba ndakubwire ukuntu woshobora kugwana n'igituma, la cause, ukagwana na la cause, ukareka kugwana n'ibimenyetso. Kuri umuntu avyibushe rero kenshi na kenshi usanga baca biruka ngo muri siporo, ngende kugira aga siporo kugira ngo ngabanure ibiro. Ibiro vyabaye vyinshi kweri ngo je ngo maje muri siporo tous les vendredis tous les samedis, ugasanga ari muri siporo mugabo ugasanga isahani iracyari ryari ndi nyene aracafungura bya bindi nyene. Nagomba ndakubwire yuko kugira ngo ushobore kugwana n'umuvuduko w'iduga ry'ibiro vyawe nuko wohindura ivyo ufungura, necessairement wanka wakunda ivyo ufungura nivyo biza ubwa mbere. Hanyuma rero aho ga siporo nako ukagakurikizako, ugakurikije ko rero bya biro bica bigabanuka. Hanyuma rero n'ikindi naco ni ivyiyumviro umuntu aba afise. Burya kuvyibuha cyane birashobora kuvana stress, birashobora kuvana stress, ugasanga umuntu arafise stress muri we, hanyuma ibiro biciye biduga cyane. Rero ni vyiza yuko ivyo byose biba alinye. Urumva ukaba udafise stress, ukafise ivyiyumviro vyiza, ugafungura neza, ugafungura ibikwiye, kuko hari abantu bibaza yuko ngo gufungura neza wari gufungura inkwavu, wari gufungura imbata. Ko wamaze kumva ibi byose, ni vyiza yuko woza uragwana n'igituma, ukareka kuzuragwana n'amasentome canke ibimenyetso by'ukuri. Nimba wifuza by'ukuri gushika ku iterambere muri uno mwaka wa 2025, hagarika kuzuragwana n'amasentome canke n'ibimenyetso, hanyuma utangure kuzuragwana n'ingorane nyamukuru, arico gituma, arico cyatumye ivyo bintu bishika. Agasanga uno munsi ushobora kuba ukenye, agasanga uno munsi ukenye, rondera igituma ukenye, hanyuma utangure kugwana n'igituma ukenye. Agasanga udashobora kugiranira imigenderanire mu mutwe wawe n'ivyiyumviro vyiza, ivyiyumviro vy'ubutunzi, ivyiyumviro vyo gutera imbere, gerageza uhindure ivyiyumviro vyawe bitumbere ku iterambere, bitumbere aho ushaka gushika, tumbere kuri rya terambere ryawe. Rero mwavyumvise, nukuri nibaza yuko mpejeje kubabwira ikintu gikomeye cyane, niza neza yuko mpejeje kubabwira ikintu gishobora kugufasha. Hanyuma niza neza yuko muri no mwaka wa 2025 uzokubera umwaka mwiza, umwaka w'amajambere, umwaka w'iterambere. Reka twizere yuko na cyane cyane ikintu gishoboka utegeza guhindura, angura kuzuragwana n'igituma, hanyuma ukareka kuzuragwana n'ibimenyetso, kugira ngo ushobore gushika kuri rya terambere ryawe, kugira ngo ushobore gutsinda, ushobore gushika kuri bwa butunzi bwawe. Reka ndagusezere, reka tuzosubire mu kindi kiganiro aho tuzotuko turavuga ku kindi kintu cyoshobora kugufasha kugira ngo ushobore kuduga, cyoshobora kugufasha kugira ngo ushobore gushika ku iterambere ryawe. God bless you. See you next time.